Ndabaramukije mwese aho muri hose nitwa Nathalie Nyamoya tumaze imisi twigisha na Olivier Hakizimana ku vyerekeye urugo nongeye gusubira kubashimira vy'ukuri bivuye ku mutima kubwo muhora mutwandikira mudushingira intahe kandi vraiment Imana ibahezagire rero nkuko Olivier yabivuze nkuko nanje nari nabivuze ubuheruka atuza kwandaniriza kuri iyi sujet yo kuvuga ubugaragwa hama turabe ibituma n'ivyigaragaza cane mu buzima bwacu hige gatumpereze Olivier abaratangura nk'uko twari twabivuze muri iyo audio hari ibibazo batubajije bisa n'ibivuga none ko abantu babiri bahura bakundanye hama bashika mu rugo ukamenga ubuzima bwabishe ukibaza uti none habaye iki umuntu yogerageza kwishura ariko ntidufise inyishu zose nivyo twibaza nivyo twagiye turiga nivyo twagiye turanabona ikintu ca mbere nuko ijambo ry'Imana riratubwira riratwereka yuko Satani yazanywe no kwica no gutikiza hamwe no guhonya ariko Yesu yaje kugira ngo aduhe ubugingo ikintu rero novuga ko par rapport y'ico kintu nuko Satani arazi yuko kugira akubite hasi igihugu akubita hasi umuryango urumva donc strategie novuga ikomeye cyane kandi ugiye kubiraba nukikuze amaso yawe uraba aho ubaye urabe hirya no hino mu bihugu bitandukanye wowe waragendeyemwo uzosanga umuryango canke urugo ni ikintu ca mbere gitegwa kuko iyo urugo rutewe nagomba kukubwira ngo abana baca baba affecté iyo abana babaye affecté c'est sûr yuko abo bazokubakana nabo bazoba affecté nabo bazovyara bazoba affecté nukuvuga nico gituma rero nagomba kubabwira Satani umugambi afise nuwo gusambura urugo rwawe nukuvuga hariyo umwasi murazi burya hariyo strategie novuga zibiri Satani akoresha kuvyerekeranye novuga n'intambara ateza strategie ya mbere akoresha nuko afeza croire canke atuma abantu bizera yuko atariho urumva abantu bakabaho cyane muri ama société occidentale aho abantu bibaza ni problème psychologique ni bintu sociologique umuntu ashobora kuronka inyishu à travers une compréhension une méditation n'ibindi n'amaterme bakoresha ariko Satani ire réel ari ngaho iyindi dimension ya kabiri nayo cyangwa strategie ya kabiri Satani akoresha nuko novuga presence yewe cyangwa iciri arakigagamisha akakigira ikintu gikomeye ku buryo na cyane muri Afrika n'ibintu bikunze kudushikira cyane nta kintu umuntu avuga atavuze Satani akantu kose umuntu avuze ni Satani ku buryo niyo uri kuravugana n'abantu bubatse ari umugabo arushe cyangwa ari umugore arushe ahubwo umugore we ntakimwita umugore wiwe umugabo ntakimwita umugabo ahubwo umenga nibo bacitse Satani ngo ni dayimoni dusigaye tubana mu nzu ngo ibuze amahembe gusa n'umurizo ariko niyo ariko nagomba kukubwira wewe uri kuranyumviriza uwo ni umugisha w'Imana ntabwo ari Satani kandi mwame mwibuka iminsi yose icyo cyahereye kuri ba sogokuru bacu Adamu na Eva iminsi yose iyo habaye ingorane umuntu atangura kuyiraba mu wundi ndazi hari umuntu aca atangura ati ivyo utangwe n'ibiki aha rero ugomba kunyumvisha ko ikibazo ari jewe oya kenshi iyo turi mu ngorane tumva yuko probleme iva ku bandi hari abantu bicara ngaha bakavuga bati ni ukuri Imana je yompindurira uyu mugore Imana yompindurira uyu mugabo ni ukuri jewe noca mba mw'iparadizo maze yamara guhindukira mu mwanya mutoyi bizocika abana bizocika sonyoko bizocika umubanyi bizocika ku buryo n'uwo guterura kujana mw'iparadizo uvuga uti ni ukuri kumbure n'aba bantu Imana yemeye baratsa muri iri juru nibo batumiye iparadizo idacika iparadizo probleme usanga ari muri wewe donc icya mbere navuze ni Satani icya kabiri naco nuko tanke muri wewe utariga yuko utahura yuko le bonheur commence à l'intérieur de toi épanouissement ihera muri wewe si umugore yiguha hari akantu nigeze kumva karankoze ko nkunda kukavuga urugo canke mariage ntabwo ari boîte yuzuye umunezero n'amahoro ariko ni boîte iri vide ahari umugabo n'umugore bayuzuza nico gituma nagomba kukubwira tanke muri uzorabe
abantu muri ko baranyumviriza ko mbere mushobora kubishingira intahe chaque fois wagize probleme yaba n'umuntu muri eglise cyangwa yaba n'uwo mubakanye cyangwa yaba n'umwana iminsi yose imana ikwereka wowe ibyo ukwiriye guhindura nespa je harageze igihe mvuga ni mana ni ukuri ryari igihe umenga upendereye abandi bose sauf moi none nije wamubwira guhinduka sinzi icyo natari yabyiyumvira ko nawe ego nibaza yuko muri iyo ntumbero kuravuga yuko kenshi turamplifia tukanarenza tugashyira tukagiha ibanza kinini cyane satana igihe kimwima twategezwa guhokonesa ko satana dutera ariko hari n'ikindi tugija mu ndenzarugero tukavuga ati tukamubona hose tukamubona mu bantu bose tukamubona muri situation hose tukavuga mu izina rya Yesu a toutes les sauces ntitwataho iryo zina rya Yesu agaciro gafise akumenga niyo gukubura no guducira inzira kuko osi menga izina rya Yesu niryo gutuma ingorane z'ubugaragwa zitaza ce qui n'est pas le cas. Je nashaka kuvuga cyane cyane aussi par rapport aux personnalités. Nibaza yuko muri rusange hariho twibaza yuko burya ingorane tuzitama désert tuzita ubugaragwa hari n'igihe usanga abantu babiri bafite ama personnalité akomeye babana donc ugasanga vy'ukuri aya mafoto personnalité agiye kubana arabomborana mukireshanya mutaraja mu rugo biroroshe kuko umwe wese atahiwe akaja kuruhukira iwe bo hari igihe na Jena Olivier twari kumwe imyaka myinshi kame hama ibifise tukavumburana vyari vyoroshe ko nasha nta muri wanje nkajyama cyangwa nkaraba televiziyo nkafungura cyangwa nkagira ikindi kintu nkaja mu yindi activité Olivier atarimwo nkashobora kumwika ushimisi mike ariko muri iyo misi mike wararuhuka bwo tugiye kubana c'est différent ko ntawe ufise uhungira rero ama personnalité yanyu atangiye gusohoka ugasanga biragoye kwiyajusta rero ingorane nuko iyo ufise personnalité yawe forte ou même moins forte nuko twama twibaza kunda tezo kwimvira nkatwe tukaba twishira twibaza ati niya Imana yashize hamwe na Olivier kame ategezwa kuntahura nkuko umenga yamuhaye ububasha bwo kuba mwemu yera nkuko ategezwa kwanticiper mes besoins none umuntu wenyene atwuzuza ni Imana ni mwemu yera ni wowe wenyene adufasha je nibaze yuko hari n'igihe dutakaza icitegererezo tukagishira mu mwana w'umuntu niho kenshi tuje no mu bwaragwa kuko twatakaye twarondeye ndibaza ko tuzoronka n'umwanya wo kubivuga mu buryo bwagutse kuvyerekeye ibigumbagumba hari igihe turondera ibigumbagumba ico twipfuza mu wundi kandi ubwa mbere na mbere tuteza kubikura ku Mana umuntu yava avuga ati Nathalie tu exagères quand même ikintu kigumbagumba cyangwa kumva wumviswe wafashijwe ino ni Imana izocimanuka si iyo unywanye spirituellement nayo uriga gutuza ukamenya ko chose kiva ku Mana et même tes émotions ibigambogambaga vyawe bihagaze kuhoraho rero kenshi izo personnalité ari gihe zihura zikabomana vraiment zibomanye muraja mu bugaragwa bikababaza sinzi ico ivyo yokongerako ico kintu rero cy'ama personnalité ni kintu umuntu atagigabiye ko rimwe na rimwe usanga abantu babipfuye ikintu nagomba kubabwira nuko umugabo uwo mugomba kubakana ikintu udakunze muri fiançailles ni wiyangaje ngo mugire mariage hari abantu bagira mariage avec l'espoir ko azohinduka écoutez ico kintu cemange muri fiançailles uvuga uti ndamujanye ndamwemeye uko ari apana avec l'intention cyangwa l'espoir yuko Imana izomukorako nukuri Imana izomuhindura oya ico cyose udakunze ico cyose utemeye nigiye uvuga uti ndamukunda ase kandi ndacemeye naco ingorane kenshi nuko umugore n'umugabo iyo bubakanye umwe wese agomba guhindura uwundi urumva ni nka kujya ijambo ry'Imana ivuga ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yiwe nawe ugomba kurema umugore wawe mu ishusho yawe umugore agureme mu